mbega iriba rimwe mwumva ryodudubiza amazi abishe rikadudubiza n'amazi aryoshe? Nibyo n'ibibazo Yakobo yabajije, bisigura ngo ivyo bintu ntibijyana. Nta riba rimwe ryodudubiza amazi aryoshe, irindi ngo ridudubize amazi abishe, ntibikunda. Bisigura ngo ibi bintu dukora tuvuga amajambo mabi hanyuma tukavuga meza, ibi bintu siko vyategerezwa kumera. Hariho igihe duvuma abantu, ikindi gihe ugasanga turiko turahezagira. Ibi bintu ntivyategerezwa kuva mu kanwa kamwe. Burya twebwe twahamagariwe guhezagira, nico kintu twategerezwa gukora. Ariko hari igihe usanga vyatugoye twebwe twese n'abakijijwe, ukazusanga turiko turavumana mu kanya, umuntu ukazusanga ariko arahezagira, umuntu gushika havuma n'uwamugiriye neza, kandi hariho ikindi gihe yamuhezagira. Urumva akanwa kamwe kariko kavamwo umuhezagiro ku muntu umwe, kakongera kakavamwo umuvumo utumbera umuntu umwe nyene, kandi bivuye mu kanwa kamwe. Imana idufashe cyane, twirinde n'ukuri, kandi burya dusenga Imana cyane. Ibi bintu murumva ko bigoye kandi ari bikomeye. Ururimi rurafise ububasha budasanzwe. Namye ndavyiyumvira rero, nsanga kugira ngo bikunde dushobore kuvuga amajambo meza, kugira ngo bikunde dushobore kwishura neza, kwa kwishura kwiyoroheje kumwe guhwamika uburake, nasanze bisaba yuko tugira ubwenge. Turakeneye ubwenge. Umuntu yishura yiyoroheje ni ukeneye ubwenge. Reka ndabashingira intahe jewe kera mpize umupapa yakunda gukankamirana. Rero muraza akaronda ko ari kabi, dusanga yarabitwandukije. Abitwandukije jewe kera narakankamirana cyane, akantu kose nkumva nkasanga navuze nkankamirana. Kandi burya icyo utagomba ko bakugirira nawe ntukigirira abandi. Nubona ko nakankamirana, jewe naranka umuntu nkankamira gushika naho papa nkankamiye canke mama, ubwo nyene naca ndira, nkaca ubwenge bugenda, nkibagira n'ico bari bantumye, nkibagira n'ico bari bambwiye. Rero mu nyuma rero maze gukizwa, ndakira Yesu nk'umwami n'umukiza, hanyuma ndasoma amajambo y'Imana, somira ijambo rivuga ngo icyo utagomba ko bakugirira nawe ntukigirira abandi. Cyane ndibuka yuko nanka umuntu nkankamira, yo nca ndasenga ndavuga nti Imana ndakwinginze umfashe je ko nakunda unkankamira, nanje nige kudakankamirana. Rero kugira ngo tumenyere kuvuga amajambo meza biradusaba kubaha Imana. Kubaha Imana navyo murazi ko ari byo biduha ubwenge. Burya umuntu yubaha Imana ntashobora kuvumana ngo yongera hezagirane. Ubwenge rero ni numva ari wo muti notanga ku muntu wese, nandi uwo muti ndakeneye kuwunywa imisi yose nkuko nawe ukeneye kuwunywa imisi yose. Kubaha Imana ari byo biduha ubwenge, niho tuzovuga neza, tukishura neza, tugasanga turahezagiye nkuko twahamagariwe guhezagira, tutahamagariwe kuvuma.